hari ingaruka zibiri z'icaha kubanse kucihana ngo bagihebe. Imana idufashe cyane. Iki nico tugiye kuganira ko kuri uno munsi ugira gatatu mu minsi indwi mu cigwa c'indwi yose kitwigisha ku by'icaha n'ububi bwacu. None rero uyu munsi turarabira hamwe ingaruka mbi zibiri z'icaha kubagikoze bakanka kucihana ngo bagihebe. Ingaruka ya mbere, kuba kiri bazima hariho umuvumo n'ibyago mbere no gupfa bikabamwo, kandi benshi bagapfa bakenyutse badakwije n'imyaka bari baragenewe. Kubapfuye batihanye naho hariho gutsindwa n'urubanza no gutererwa muri gihonomu bakazobabazwa ibihe bidashira. Izi nizo ngaruka mbi zibiri z'icaha kubagikora bakanka kucihana ngo bakireke. Imana idufashe cyane. Ndabahaye kaze rero mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi kuri mwebwe ari rya mbere tubana. Jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza nitwa Iradi Ndiho kubgayo, nkaba ndi mwene so mugakiza. Iyo yari intangamarara ya kino cigwa cy'uno munsi. Kaze cyane rero dusangira amajambo y'Imana, tubisobanure kandi tubisigure uko umwanya uza kudushobokera kandi uko mpumuye Imana aza kutuyobora irigera kandi kaze cyane. Turishimikiza amajambo y'Imana dusoma mu bitabo bigera kuri bitatu. Gusubira mu byagezwe Ezekiyeli no muri Daniyeli. Gusubira mu byagezwe turahasoma igice cya 28 ku mirongo ya 15 kugeza kuri 19. Ndasoma nihuse. Haravuga ngo imihezagiro n'imivumo, iyo ni ndanzi y'amajambo. Ariko nimutumvira Uhoraho Imana yanyu ngo mwitondere ibyagezwe byiwe byose n'amabwirizwa yiwe yose mbagera uyu munsi, iyi mivumo yose izobaza ko ibashikire. 16. Muzogira umuvumo mu gisagara, muzogira umuvumo mu ndimiro. Mu bisimbo byanyu hazoba umuvumo, bo n'umutwato twanyu mucumbamwo. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzovumwa, bo n'imirima yo mu ndimiro zanyu, n'uruvyaro rw'inka zanyu n'urw'imikuku yanyu. 19. Muzogira umuvumo mu maja no mu maza. Imana itubabarire cyane. Ezekiyeli 18 kuri 20 naho akavuga ngo umuntu akora icyaha niwe azopfa. Umwana ntazozira ibigabitanyo vya se, na se ntazozira ibigabitanyo by'umwana wiwe. Ubugororotsi bw'umugororotsi azobuharurwa ko, ibyaha by'umunyabyaha azobiharurwa ko. Aho ngomba guhagarara nahavuga ngo umuntu wese akora icyaha niwe azopfa. Imana idufashe cyane. Turakomeza no muri Daniyeli, tuhasomere rimwe hama tuhasigurire rimwe, gutyo ikigwa cy'uno munsi kibe kirangiye. Daniyeli 12 ku murongo wa 2 haravuga ngo kandi benshi mu bazoba basinziriye mwivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwe bitazoshira. Dusenga Imana. Mana ugororotse kibirenge kizima sega b'amahanga, ndagushima ku mbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe bihebuje. Uyu munsi naho ngwicyaha kirafise ingaruka mbi kandi zibiri. Kuba kiri bazima bakibayemwo bakanga kuciyana no kugiheba, no kubapfuye bagipfanye bagapfa batacihanye. Ariko ndagomba mu izina rya Yesu Kristo ngo turiko twigishanya kuri iki cigwa cy'uyu munsi ku ngaruka mbi zibiri z'icaha kubanse kwihana no kukireka. Ndagomba ngo umwe wese ahitemwo, umwe wese yumve ko akwiye guhitamwo kwihana icyaha no kukirandura, kugira ngo Mwami Imana twese duhagarare mu gakiza gashitse no mu kugororoka gushitse. Uri mu vyaha bivemwo, uri mu gakiza yirinde gusubira inyuma mu byaha, kugira ngo bikunde ya migisha n'imihezagiro itangwa nawe ku bana bawe bakugorokera bakakumvira twese dushikire. Ingo rero Mana ushitse ishaka n'ubugombe bwawe. Ndanze ko umuvumo w'umugwanizi uva ku byaha n'ibyago bizanwa n'ibyaha vyoba ku bwoko bwawe. Umukobwa ariko arumviriza n'umusore wawe ariko arumviriza, bose ubahezagire ubagirire neza, igikwiriye gikoreke. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Ngo ingaruka mbi z'icyaha kubanse kucihana ngo bakireke ni zibiri.
ukiri muzima ngo hari imivumo n'ibyago bizogushikako mbere no gupfa kandi ugapfa ukenyutse birashoboka. Imana yagiye iganira n'ubwoko bwayo mu nzira zitandukanye, kandi na cyane cyane ibyabaye ku Bisirayeli ngo twebwe bitubera nk'akarorero. Mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 28 kiravugamwo ibintu byiza cyane by'ikimazi kinini kuri twebwe, iby'imigisha n'imivumo. Imana itangura ku murongo wa mbere kugeza kuri 14 ibwira Abisirayeli ngo nimwagenda mwitondera amabwizwa n'ibyagezwe byanje, ubwoko bwose bw'imigisha muzoba mubuhezagiwe. Mugabo ku murongo wa 15 kubandanya haravuga ngo ariko nimutitondera amabwizwa n'ibyagezwe byanje, mukagenda munyuranya nanje, mukancumurako, mugakora ibidahwanye nibyo nabageze, ubwoko bwose bw'imivumo murabuvumwe. Ndagomba guca usuzuma mu buzima bwawe. Iyo mwenda kivuga kino ndatandukanya bibiri bidasa. Ndavuga ngo urashobora kuba uri mu magorwa no mu maganya atari ibihano cyangwa imivumo kubw'ibyaha byawe ari bigeragezo. Mugabo ndavuga ngo kandi isuzuma urabe niba utabyita ibigeragezo kandi ari ibihano Imana yarakuvumye, Imana iri kwiraguhana kuko wayivuye ko wanse kugendera mu mabwizwa n'ibyagezwe byayo, ugaca mu nzira zawe zo kugabitanya, ugakurikira kameremere k'umubiri n'ibyisi biyobya. Imana idufashe cyane. Ubwoko bwose bw'imivumo muzoba mubuvumwe nimwagenda nk'uko ntagomba. Indimiro zanyu zizovumwa, imifuko yanyu izovumwa, n'urubyaro rwo mu nda zanyu ruzovumwa kubera ibyaha byanyu. Imana idufashe cyane. Kandi rero muri Ezekiyeli 18:20 harabivuga neza ngo ukora icyaha wese azopfa. Umuvumo w'Imana ugeranye nk'igihano kugira ngo uri mu byaha yigarure yihane, ariko uri mu byaha yanse kwihana, umuvumo w'Imana uriyongera, ari byo bihano by'Imana, kugira ngo Imana irabe kumbure ko ibihano bibaye byinshi wa muntu noneho yogondeka agaca bugufa akihana. Ariko iyo Imana iguhanye cyane ukanka kwihana no kwigarura, irakurandura arigo rupfu. Ngo umuntu wese akora icyaha niwe azopfa. Imana hageze ayikurandura ikakwica, uba washishike gukomanaza umutima ukanka kwihana. Kandi benshi rero iyo Imana ikuranduye, kurandura burya biratandukanye no kwimbura. Yego me harabimbura barandura, ariko Imana yikuranduye no kuvuga upfa ukenyutse imisi yawe bitaragera. Nimba Imana yakugereye imisi 50 y'ukubaho ariko ugakura uri mu buzima bw'ibyaha no kugabitanya, irashobora gutangura kuguhana uri mu myaka 20 ugakomeza ibyaha ikakurandura ufise 30 ugapfa ukenyutse. Imana idufashe cyane. Twasomye muri Daniyeli naho ibyo byari bihano cyangwa ingaruka z'ibyaha kubabikoze bakanka kwihana bakiri bazima. Hari umuvumo, kandi ukomeje muri uwo muvumo no muri ibyo bihano ugashishikara gukora ibyaha, Imana irakurandura ikakwica. Mugabo rero ngo abapfiriye mu byaha, Imana idufashe cyane, abashishikaye ubuzima bwo gukora ibyaha bakabubamwo kugeza ku mfiro bagapfa batihanye, ku iherezo rya byose turiteze izuka nabo kandi ngo bazozuka. Mugabo abapfiriye muri Kristo bapfuye batunganije ingeso zabo, bakamara iminsi basigaje bagororokeye Imana kugeza ku mfiro, abo ngo bazozukira ubugingo budashira n'umunezero w'ibihe bidashira. Mugabo ngo abapfanye ibyaha, abapfiriye mu byaha bagapfa batihanye, bazozukira ubumaramare bw'ibihe bidashira, bazoterwa no muri gihonomo kubabazwa ibihe bidashira. Ukaba uri kuranyumviriza uracyari muzima, nturapfa. Ntabwo mahenganira n'ibiziga. Imana idufashe cyane. Nimba unyumvise neza rero, raba ubuzima ki uri kurabamwo uno munsi, akaba ari ubuzima bw'ibyaha itandukanye n'icyaha kicitwa vuba. Ukihane kandi ugihebe kugira ngo Imana ikugirire neza. Kandi Imana ni nyembabazi. Abakora ibyaha bose ngo ibaharura kw'ibyago, ibategurira ibyago n'ibihano. Mugabo ngo niwigarura ugaheba ibyaha byawe ugakora iby'ukugororoka, bya byago byose Imana yari igamije kukurungikira irabizibira, ahubwo ikaguhezagera kubw'ibyiza no kugororoka uhisemo gukora. Nimba nawe
naho uri mu kugororoka, nimba naho uri mu gakiza, pe importe intambara wowe uri kuracamwo, pe importe ibigeragezo wowe urimo, nimba ushikamye ukaba uri mu gakiza, intambara ntizizobura, ariko ntibikagukure ku Mana ngo ukore icyaha. Wihangane kugeza kugupfa. Na Lazaro umworo waragwaye mbere n'ibisebe, ijambo ry'Imana rivuga yuko yapfanye ubwo bworo bwiwe n'ibisebe byiwe, mugabo ntiyigeze acumura ku Mana. Ifire ya mbere muri paradizo mu gikiriza ca Aburahamu. Ariko ngo wa mutunzi yarahimbawe anezerewe, mugabo akaba mu buzima bw'ibyaha no gucumura ku Mana, yanka kumva ubutumwa bwiza ngo yihana atunganye ingeso, apfira mu byaha. Ifire yiwe ya mbere muri gihonomu kubabazwa. Uragomba kuzohereza gute? Ihitamwo ni iryawe. Imana ariko ikumfashirize cyane. Nuko rero iki nicyo kigwa cy'uno munsi, wari umunsi ugira gatatu. Ku munsi ugira kane tuzoganira ku kwihana k'ukuri n'ikimazi cyako ku mukristo. Yesu Kristo akompera umugisha cyane. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumize ko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mu magroupe yose ya WhatsApp urimo kwiragiza buno butumwa bwiza, kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokuba bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ryo munsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo, uhoraho Imana arushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi, naho butaha muzigamwe cyane.